Je banyita Uwimana Janet nkaba mbi Muyinga. Turavye uburyo ibihe bigenda birahinduka, ubwa mbere nahisanzwe ndi umudandaza nadandaza ibintu bisanzwe nyene nka kurya umuntu adandaza itomate rengarenga uko kugira ubuzima bubandanye. Ariko maze kumva uyu mugambi umaze kuba leta yawushize ahagaragara, navuze ati narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu binjiza amafaranga 100, hari naho usanga umuntu ariko akorera mu ruhombo. Cyambona yuko kuba nojaha aho abandi bariko barakorera naje nkaja kurondera kugira nshobore guteza imbere umuryango wanje, guteza imbere igihugu cyane. Cyambona ko byoba byiza cyane. Niho namaze kurondera igitabo ndaronka ahantu nshobora kukidepoza. Ndahageze baramfashe neza, baratwigisha, barabanza batwigisha gukunda igihugu cyacu, batwigisha kwitangira igihugu cyacu, batwigisha kwitwararika imico kama y'igihugu tuvuyemo kugira ishobore kuzoba impamvu nziza yo kugaragaza uburundi bwacu mu kindi gihugu tugiyemo. Bimaze kugenda nkuko nararonse umubosi, baranzanira kontra ndayisinya, ndamenya umushahara ngiye gukorera. Basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora kuko ngiye nzaho ngiye kandi nzi ngiye ikintwaye, usibye ko ngiye nzi ico nkeneye kugeraho. Ugiye mu gihugu utamenyerezwa ntabwo bufise? Ntabwo bamfise kuko muri make mu kurondera ubuzima kirazira kugira ubwoba mu buzima. Icambere bisaba yuko wiyemera ukamenya ati aho ngiye hose mfise Imana, kandi umuntu afise Imana nta kintu kimwe atageraho. Utubwire ibintu bitatu muri amasezerano byarimo byatumye bikuremesha. Ibintu mu masezerano byarimo byatumye ndema. Icambere nuko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi, ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi. Ikigira kabiri, fise ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire, muri make umutekano wanje uza kumeze neza cyane. Hanyuma ikigira gatatu nuko nibiro mvuyemo nabonye yuko bafitanye barafitanye amasezerano cyangwa se ubucuti. Shobora kubona yuko umwanya n'umwanya ari wose nta kibazo nogira kuko hagize agahaze mu byo noba narigishijwe canke mu byo noba narasinyiye. Ndafise ahantu nshobora kwakuragira, nshobora kuronka ubufasha burambuye. Ukunda bishimye cyane ko twagenda twinyegeje, kandi tumaze kugera twaca muri Kenya, twaca imibarabara tukabandanya muri Kenya. Ariko ubu urabonetse kuri indege nambara amahera tugatanga igihugu cyacu, ariko twashe tugenza gute twatuyajana ahandi. Rero kuri ibyo nukuri ndanezerewe cyane, siko no bikubarira kuko twarinyegeza, haraho badufata tukagaruka ahandi tukabandanya. Urumva ubu ndabishimye ko biciye muri leta, ndashimye cyane. Ibijanye n'amahera kwiye kubaza bahemba gute? Amahera hari uwagiye basinyira, hari ukuntu twagiye dusinyira, urumva ukoze neza barakongera, ariko ipanye n'amahera yagiye asumbana. Hari abazicongereza, hari abazicarabo, umva ntago munganya n'uwataramenya n'ikintu na kimwe. Gusa aramaze kutwigisha bike bike guteka kugira gute, ariko nk'abazicarabo ntago banganyije abazicara. Icyo nzokunguka nuko navyize nkabimenya, kandi bakatwigisha ngene tuzokwigenza tuzoba tugiye, ngene tuzovyifata, ngene tuzokunda abo tuzoba dusanzeho, dukuna n'abana baho. Muri make ugiye gukora akazi, uburyo uzokuramo ufise umugambi uwuhe uzomukoresha iki? Projet mfise amahera yanje nateguye kuzoca norora inkoko, ngira agashirahamwe k'inkoko, ndazorora zitamagi, izindi canshira mu kigega, izindi baza kunshorera. Nzotanga ubuzi bivanye n'agatahe nzoba mfise. Uyumva gute? Nyumva nezerewe cyane kubw'ingere kubwo iri teka rigize na leta na Saudiya yahariya, tukagenda kumwumvikano wabo, kumwumvikano wa leta ni wino. Rero kare twabaca mu manyanga, ariko ubu tugiye leta ibizi. Harakaje kubona muca mu nzira za leta, harakarusho mubibona? Harakarusho tubonye kuko ubu tugiye tuzwa.
kuko niyo twashikariya bazovuga ati abatwarungitse na leta bazodufata neza kandi turizokwigenza neza. Nta kintu kini dufatira ko kiretse ko baza kubera gushaka kwabo kandi baba bakeneye kuja kurondera akazi hanze y'igihugu. Hanyuma ntaco tubasaba twebwe ufise passport asanzwe ayifise ariza mugabo utayifise turayimuronderera, turabafasha tukabaherekeza mu bikorwa byose ataco tubasavye ku buryo bw'iwacu bwishira hamwe. Hanyuma ikindi dusaba nuko tubashisha kwa muganga kabagira ibipimo byose bakabona ko bakomeye atakibazo bazogira kiranye n'amagara. Ngaho mubabona uko barapimwe bihagije n'amavuriro agiye aratogwa n'ubuserukizi bwa Arabia Saudite bafadikanije na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'iterambere n'andi makungu. Inyigisho tubigisha ivyo tubigisha turabigisha ingene bazigenza ubijanye n'indero bazo kwerekana imico y'akaranga ku Burundi ko kiretse kuja kuba bokora ivyo bikorwa bagiye no kuba baserukizi b'igihugu cy'u Burundi berekane ko abarundi kazi n'abarundi dukunda ibikorwa kandi dufise imico myiza. Hanyuma hagati y'ivyo bijanye n'ibikorwa n'umwuga bagiye gukora turabigisha ivyo bazokora ingene bo bikora, tukabigisha n'ururimi bazokoresha hariya bagenda bazi gushobora kuvuga ibikoresho bazokoresha n'ingene bavugana n'abari hariya. Ivyo tubigisha kinini tubireka yuko twarabahaye inyigisho zo gukunda igihugu ingene bazovuga neza igihugu biciye mu bikorwa bazoba bariko barakora. Mbeko bagiye bambaye nk'abamizirima bose bava mu iryo dini? Oyaye nta gucagura kw'amadini, harimwo abakristo, harimwo abamizirimane, harimwo n'abatari mu madini wanashaka bambara uko kubera niyo mikorere ya hariya. Iyo winjiye mu rugo rw'undi muntu wemera imico yo muri urwo rugo. Mbega hamwe batakaranga igihugu cyacu? Oya ntabwo bazotakaranga, iyo ni impuzu bambara kugira ngo bibafashe gukora ibikorwa batekaniwe, nayo ubundi ntabwo bizotuma batakaranga kuko nakaranga turafise abamizirima bari ngaha mu Burundi barafise akaranga kiwacu. Nta nyungu tubaze kwaba kuko bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ivyahora bibaho. Ubu bava ngaha bafise amanimero y'amatelefone n'amadresse yose aho bazokorera andi bazi n'umushahara bazokorera. Ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikirako ishamwe ntiza kuraba canke leta y'u Burundi bize kurakora amakonte yawe n'amakonte bijerera bo nyene bitunganya bakamenya ati nakazokura ko amafaranga canke ntaho uzoyakurako. Ego twafatanije na leta y'u Burundi, leta nkoze tamvyeyi kugira ngo dushobore kuba tworonke n'abarundi bo kwisununura mu bijanye no kuronka akazi hama bagatunganya byo muryango ndetse n'igihugu kikaronkeraho karusha. Mbega hamwe boshika bakagira ikintu kibashikira kijanye n'ihoterwa ry'agateka kazina muntu, mwebwe nk'abafashije kugenda muzobafasha iki? Nibaza ko ivyo bitazoshika bishitse naho bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzoba bubazi. Hanyuma hariya bafise ababakira dufise amanimero yabo. Ikindi naco twebwe n'umuntu abakoresha turamufise inimero na adresse n'inzu tuba tuzaho itumbereye tuzobakurikirana ko turafise natwe abo duca ko hariya kugira ngo badufashe gukwikana abantu ko batari ko bahohoterwa. Abakozi bategerezwa kugenda dufise benshi cyane turabashika n'igihumbi, ariko rero uyu munsi kubera ibintu by'amategeko agenda Rwanda banze kudashobora kuboneka uyu munsi hagenda abantu 11 abantu n'abantu ariko uyu munsi hagenda 11 ku gatanu hagenda abantu amayandi nayo mandi mashira hamwe nayo nyene bazana amafishi kugira ngo bagire neza amasore bakukinde n'icyo cyashikari natwatanga nyine uyu munsi mugani kuba bikubandanya hirya yejo kizosubira hirya no mu bizasoza mbega bagiye hehe bagiye iki gihugu bagiye muri Arabia Saudite cyo nacyo kikaba bivanye n'amasezerano y'u cyacu Burundi cyagiranye n'icyo gihugu cya Arabia Saudite cyo guhanahana abakozi cyo kuronka abakozi hariya hanze ibibazo bijyanye n'ubuzi bwa misi bose cyane kugira ngo bitagere. None muri zeza abarundi ko bazofatwa neza mu bikorwa bagiyemo? Ego cyane tubaze n'ikizero cyo kuzofatwa neza cyane kubera uko vyahora kare ucyo gituma leta yafise ingingo y'ibihimba. Murabizi kera uko bahora bagenda binyegeje
bagenda mu kinyegero mugabo leta yafatiye ingingo yuko ibyo biteza guhagarara kugira abarundi bose bagende mu muco bagashinga amashyirahamwe kugira amasezerano buriya nicyo gituma twibazana tufite icyizere ko bizogenda neza. Muri rusange rero Uburundi buzoguma bukurikirana ingene babayeho n'ingene bari cyane rwose. Uburundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu lisite yasi hariya muri Arabie Saoudite, turafise ambasade yacu hariya ikurikirana neza, turafise lisite y'abagenda bose kandi kabakira niyo ibakira washaka hamika kibashikiriza n'amajansi hariya nyene bazokura n'amajansi ayi wacu. Abega none bafite amakonti harameze gute mbere? Bafise konti y'imyaka 2. Umwe wese nka muri abo bona ngaha imyaka 2 zera ategeza kugaruka mu gihugu. Rero none baramaze kuroka akazi cyangwa bagiye kukarondera cyangwa baramaze bagiye bararonsa akazi udafise akazi nashobora kuva ngaha none kurondera akazi bagiye bashikira ku buzi. None igihugu kizohungukira igihugu kizokungira ibintu byinshi cyane kandi murabizi na mwebwe yaba abanyagihugu batari bake nk'aba ubu dufise deja turafise nuze turafise amasezerano yuko bazoshobora kugenda abantu bashika ibihumbi 25 byose uko baduhaye muri Arabie Saoudite. Kuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere koze kuma baragenda murabona yuko akuko ni kanini cyane haba mu gihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo kibaza yuko bigenda neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana mu gihugu bonyene bakiteza imbere reka n'igihugu rasubira kongera kunyungu abashomeri bazobagabanutse mu nzu. Hamaze kuboneka amaka menshi y'abantu bagenda muri Arabie Saoudite bagafatwa nabi bagakora amasaha menshi mbere yo kubatortura bakabatortura. Bega mu gihe hamwe byoshika abo barundi ariko turarubika muri Arabie Saoudite izo ngorane zoshobora kubashikira urundi buzokwitwara he bizokwitwara gute bizogenda gute? Icyambere cyo dukurikiza kwanza amasezerano twagiranye n'icyo gihugu turavye byanditse muri ayo masezerano tukaca turaba yuko n'ayandi amakontra barungitse bategeza guhereza amanzu amashirahamwe yacu yemeze kuko cyo gikorwa biratomoye neza yuko umuntu ava ngaha afise ingene ashobora gukurikiranwa neza hariya. Ni kuvuga yuko nta kintu na kimwe cyoba kibi kirinze kiba kibi nawe nicyo gituma aya mashyirahamwe ngaha yatanze garanti cyangwa amafaranga make hajya uravyo miliyoni 50 y'amafaranga y'amarundi aho zicaye ngaho zirinde garanti si ikintu gitoyi cyane. Ni garanti ikwiye hagize ingwara zito twebwe dufata mu maboko muratubona muri amafaranga nyene kugira umunyagihugu umukobwa yaragize ingorane agaruke. Abagenda bateza kuba abakobwa n'abahungu mugabo ubu twe dufise abakobwa bagiye gutangura kuko amasezerano y'abahungu nabo ntiragera twagira abahungu ubuzi bwabo byo gukora nko mu shoferi cyangwa gukora mu majardin ibyo biratangura cyangwa mu maso biratangura ariko ubu tanguriye ku ahanini ni